amashi ari inyuma ariko barakora amashi rimwe rimwe amashi rimwe rimwe ariko barakora amashi ari inyuma ariko barakora amashi rimwe rimwe amashi rimwe rimwe ariko barakora amashi ari inyuma ariko barakora amashi rimwe rimwe amashi rimwe rimwe ariko barakora amashi ari inyuma ariko barakora amashi rimwe rimwe amashi rimwe rimwe ariko barakora nababwiye ko ari inshuro ya 18 turungikwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo dushikirize ubutumwa. Agaseke rero nyene icubahiro yadutumye kubashikiriza ijambo komere mwari muzi ko ryijanye n'imbonakazoza y'iterambere mu gihugu cyacu, aho twifuza ko cyoba cyifashe muri 2040 kikaba giteye imbere muri 2060. Rero mu mwaka uheze nk'aya mango twaratangarije abarundi iyo mbonakazoza, twari twatumwe kuyitangaza mu gihugu cyose, imihingo yose, amakomine yose uko ari 119 yari asanzwe agize intwaro muri iki gihugu cyacu. Ibyo twarabikoze, ariko uyu mwaka rero kuri iyo mbonakazoza hariho agasumuzo, tugira tuti abarundi twitorere indongozi zizodushikana ku mbonakazoza y'Uburundi bifashe 2040 biteye imbere muri 2060. Urumva rero ko ya mbonakazoza ubu twijukiye kwigisha ko abenegihugu boja hamwe mu kwitorera indongozi zikerebutse zizotuma mbere mu mwaka uza dutangura urugendo rudasanzwe ruzodushikana kuri iryo hangiro ababwiye. Aha rero
biraba uwo ari we wese muri twebwe ko twogera aho dukora amatora hamwe atawandya wangura, hamwe atawuvuza induru ngo byagenze nabi, hamwe n'indongozi zivuye muri ayo matora ziba ari indongozi by'ukuri zishobora kudushikana kuri iryo hangiro igihugu cyacu kiriko cerekeza kijamwo. Urugendo rero rubaye mu gihe igihugu cy'u Burundi kiriko gitegura ayo matora. Nacyo gituma rero nyine icyubahiro yagize ati genda rero mwongere ko mwabatangarije umwaka uheze ko naje nabigishije ko aramaze umwaka wose azunguruka igihugu agerageza kwigisha bimwe byimbitse abo mu ntwaro imvukira mbere n'abenegihugu kugira ngo batahure neza byimbitse iby'uyu mugambi. Rero ko abantu bamaze iminsi bigishwa, nimwongere ko igihe twinjiramo, icyo gihe turiko turinjiramo rero kizotuma baronka rero indongozi zishobora kufatira hamwe umushinge dufise, kuko dufise umutahe w'ibikorwa byose twaranguye muri iyo myaka iheze, ari iyo mushinge rero uzotuma duhaguruka neza tugana kuri iryo terambere twifuza vuba na bwangu. Nyir'icyubahiro aragira ati abenegihugu nimwamara kubashikiriza izo nyigisho bafatanyije n'abo basanzwe bari kumwe mu ndongozi zibajejwe, nta kizotuma banategura amatora meza, amatora azotuma dushika ku iterambere. Agira ati rero imigambi isanzweho, amakomine asanzwe afite imigambi agenderaho, ko imigambi yanditse. Ati rero mu ntumbero yo kwigisha gukorera mu bumwe, abenegihugu n'indongozi zabo begeranye iyo migambi kuri aya makomine ya kera, ibyo bitabo basanzwe bafite birimo imigambi, mbere bongeremo n'indi migambi mishasha, hanyuma bakora ibitabo byiza bazoshikiriza intara zagutse mu mwaka uza, kugira ngo izo ntara zagutse arizo zizohabwa uburyo, zikaba arizo zizoshira mu ngiro iyo migambi izoba yavuye mu makomine yagutse. Mukerebuke rero ndongozi, mukerebuke benegihugu, aho mushaka gushika muhandike imigambi yanditse nituma igihugu gishobora kubona n'aho kigeze, gishobora gukora n'isuzuma kikabona aho kigeze, kikabona aho kigeze ku ihangiro gifise. Iyo migambi yegeranije irakorwa mu gihugu, ikomine ku ikomine, urabona neza aho igihugu kigana n'aho kigeze. Rero izo ndongozi twifuza ni indongozi zizoba zifise ubushobozi n'ubushake mbere n'inguvu zo kudushikana rero kuri iyo migambi no kuri iryo hangiro.